y'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa Myandagaro, umwaka ugira 60 Uburundi bushizwe mu maboko y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ngo abariwe abumukandizi wabwo. Twaje tuva mu mihingo yose y'Uburundi ndetse n'abanyamahanga barimwo, tuje kuri uyu musozi mu mana za Mugera kugira dusubire dukengurukire Imana mushobora vyose, twongere tuyambaze duciye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya. Uno munsi twaje tuzanywe n'imanza zibiri, gushemeza yirizwa mu ijuru ry'umuvyeyi Bikira Mariya, ariko kandi twaje kwigina isabukuru ridasanzwe ryishirwa mu minwe ya Bikira Mariya Uburundi ngo abe umukandizi wabwo. None rero imbere ya vyose nagomba sabe twebwe twahishikiye ngo tubanze dukomera amashi Imana yacu mu kuyikengurukira. Bubahwa bavukanyi mwese, uyu munsi ntusanzwe ku buzima bw'igihugu cacu. Ntusanzwe kuko uretse ko duhimbazirizwa mu ijuru ry'umuvyeyi Bikira Mariya, utwibutsa kandi n'ubunywanyi hagati y'uburongozi bw'igihugu c'u Burundi na Eklezia Katolika y'u Burundi. Kubona twaje duherekeranya jewe n'abepiskopi n'ibibagabaga vyabo, tukaduga kuri uyu musozi mu mana za Mugera, si vyikoze na gatoyi, eka ni gihamana. Ega kuva kera narindi Imana yarashiraho uburongozi bw'igihugu, igacigena n'abahereza nkuka hamwe n'abahanuzi bunganira ubwo burongozi mu guhereza inkuka y'imisa no guhanura abarongozi ngo ntibahube. Nico gituma Imana mu kugena Musa ngo arongore ihanga ryayo, yaciye inagena Aroni ngo abe umuhereza nkuka, ndetse na Miriyamu nawe aramubera umuhanuzi. Birumvikana rero ko mu murongozi n'umuhereza nkuka umwe wese arafise amabanga Imana yamujeje, ariko bagahuriza hamwe kuko Imana irafise ubutumwa ihindongozi bwo kuyobora abantu, kandi abantu nabo barafise amashikanwa bashikanira Imana baciye kumuhereza nkuka. Mwibuke mw'ijambo ry'Imana igihe Sawuli yaca kubiri n'ibanga jejwe akiha uburenganzira bwo guhereza inkuka, Imana yaciye imurahira ko ubwami bwiwe butazoragama. Tubisoma mu gitabo ca mbere ca Samueli ikigabane ca 13 kuva ku karongo k'umunani gushika ku 14. Ico nico cerekana ko umwami afise ubutumwa bwiwe, umuhereza nkuka nawe agatumwa ivyiwe bimuraba. Natwe mu Burundi niko vyamye, kubera twasenga iyi Mana imwe rudende dusenga nuno munsi. Umwami yamana ntaryo afise impande yiwe uwo bafata nk'umuhereza nkuka. Hariho abakunda kuvyihendako bakibaza ko basenga Kiranga, ariko Kiranga yagendana n'umwami kugira ngo aze arahuza Imana n'abarundi. Twibuke kandi ko nabo barundi ba kera baduga kuri uyu musozi ahanyene baje kuhambariza Imana y'u Burundi. Erega muraza muribuka ko no ngaha kugira ngo hagenwe nk'ikibanza cy'igihugu cyo guhimbarizamo umuvyeyi Bikira Mariya, abarongozi b'igihugu barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abahereza nkuka baje bazananye ku wa 15 Myandagaro
mu 1961. None raba iki kibanza cararamye. None rero nitwa buno munsi twaduganye ngaha mu mana za Mugera, abarongozi b'igihugu bakaja hamwe n'abahereza nkuka, duherekejwe n'aba Barundi bose sinzi sigitangaza n'ivyo Imana yaringanije kuva kera. Shimika rero mwanyakubahwa bepiskopi n'ibagabaga vyanyu, muhereze umukama heze yakira amashikanwa tugira tumuhereze duciye mu minwe yanyu kuri uyu munsi udasanzwe, kuko ni mwebwe bene Levi buno munsi. Bene wacu mwese bavukanyi, nk'uko nabivuze ni umunsi udasanzwe kuko iri sabukuru ritwibutsa ivyiza vyinshi Imana yakoreye u Burundi naho tweho twari twarayovye. Nkako n'ijambo ry'Imana rirabitwibutsa riti umukama ntazoheba igihugu ciwe kuko izina ryiwe rihambaye, kandi umukama yashimye kubagira igihugu ciwe. Nta kindi novuga ni ivyo nyene. Mu vy'ukuri turavye amagumu Burundi bwaciyemwo n'imitima ikomantaye twari dufise, nta kindi cadukijije atari ubukandizi bwa Bikira Mariya. Mbere novuga ko iyo ataba Mariya n'imva zacu ntiziba zikivugwa. Mbere ndashobora kwemeza ko n'umutima w'ubwenge watumye abo batwitangiye imbere babikora ni mutima mweranda yabibahanuye, kuko Imana yo nyene yarizi bizoshikira Burundi. Mu kwanka kuduheba ikiduha uwo mutima wo kubaka umuhora wo kuyishikanako hakiri kare, tugume turabayo naho inyosha mbi yari yamaze kutwizizira. Bene ivyubahiro mwese bavukanyi Barundi bene wacu, ehe namwe musubiza amaso inyuma, duheze dushingire intaha Imana kuvyo yatugiriye. Muza gusanga Abarundi harateye igihe baribagira uwabaremye, bibagira n'ubwoko bwabo, bibagira n'igihugu Imana yabasezeraniye ubutacisubirako. Abarundi twari tuzi ko Imana ariyo kizigenza mu Burundi, turarenga amabwirizwa yayo, tugandagura abantu bayo amakungu arorera. Mu Burundi twarabuze abatware, tubura na gihanura. Iyo bitabuko ivyabaye ntivyari kuba, mbere harateye n'igihe n'Imana tutakitinya. Iyo tuba twarayitinya, abahereza nkuka b'i Burundi aribo baduhuza n'Imana baba baraharokotse. Mbere nuwose sangura neza no muri abo bahereza nkuka nyene ntiyobura abafashwe na guba bakarigita abavukanyi babo b'Abarundi. Mu gihugu cacu abari kuba abarongozi beza, abungere b'igihugu nibo bacanishamwe bene Burundi bagasobanura nkunzi na nyagupfa. Harabaye n'igihe igihugu cy'u Burundi kibura abakibungabunga, kuko indongozi nka zose ziharura mu moko y'amaremantanyo aho kwiharura mu bwoko bw'Abarundi. Erega iyo baba babona ko Abarundi ari Abarundi twari kuba dukize, kuko umaze kwitwa Umurundi ubona mwene wanyu nk'Umurundi, ukabona iki cibare rusangi c'Abarundi, hanyuma mugaheza mukengengana mukabungabunga n'iki gisata Imana yaturemeye. None rero nyamucamwo amaze kuza, Abarundi barazimiye ubwenge, aho kubona Umurundi mwene wabo bakabona Umuhutu, Umututsi n'Umutwa, nk'uko umenga igihugu cy'u Burundi ciciyemwo ubwami butatu, ubwami bw'Ibuhutu, ubw'Ibututsi n'ubw'Ibutwa. Mbere n'ubu haracariho abakibigendera. Nagira ndamenyeshe ko ntegera ko igihe cyose tuzogira indongozi z'igihugu, aho kugishitura zigishitagura, mumenye ko Burundi buzoguma ari canya citeze kugandagurika. Ivyo vyarabaye aho hambere hahise, aho umwe wese yashaka kwikebera umuturi wiwe ngo akuremwo akarenge. Erega hari abahejeje
kugisahura baca baja kwigurira amazu n'ayandi matungo mu mahanga, mbere nabo nyene baca barikurira meza nk'uko umenga bararose ahandi wabo. Ariko turabizi uburuhiro bazomera nka wa mwana w'icangazi, kuko impera y'inzira ni mu nzu. Igisigaye cyo kumenya ni mbega bazokwakirwa gute nibagaruka. Nta bundi bwenge ni kurya nyene urya mwana w'icangazi yakiriwe, nitwaba koko turi abana b'Imana tuyubaha. Nico gituma subiye guhamagarira abarundi bose bagikwega amaguru mu gutahuka iwabo, banyaruke nyabuna, kuko intambwe tugeze ko haba mu iterambere no mu bumwe ishimishije. Nibateba naho bazava basanga dushitse kure, bibagore kwiyumva mu bandi barundi. Bavukanyi bene wacu, ndabivuge ndabisubire, mwumvise ibyadushikiye. Iyo hataba umutamana wa Bikira Mariya, nukuri igihugu kiba caragiye akagirire, cari kuba kimeze nka Somalia uno munsi. Ariko Imana y'u Burundi niyo yagumye ari umwungere, irahaviduha n'umutima wo gusubira gusanasana igihugu cacu. Ni Imana yabikoze, kuko nta numwe yotahura aravye ingene twaje muri aya mahoro turi muno munsi. Nta numwe yotahura nk'akarorero ingene amasezerano y'Arusha yasasira indava amacakubiri mu gushinga imitwe ya politike yo kurongora igihugu ishingiye ku moko, kugira ubwami bwa bwoko navuga bikunde ko buronka umwami. Ariko hageze kuyashira mu ngiro, ya migwi ishingiye ku moko twarayibuze iyo twayibonye. Ntawotahura ingene mu gihugu imigwi yahora igwana ishobora kuja hamwe, bakarara hamwe mw'icumbi bafise ibigwanisho, atabo bagiye mu mwanya bakubaka inzego zo gucungera umutekano zigizwe na bose mu gihugu. Ntawotegera kandi ukugene mu gihugu cari carizizwe n'amacakubiri, mbere abarundi bagakoranira icaha gikomeye, icaha c'amaraso, ariko bagashobora kwitoramwo umuntu umwe kandi bakemera ko abarongora akabera umwungere. Ivyo byose nibitangaza. Ntivyumvikana ko mu gihe twari turiko turisanasana amakungu agafatira ibihano Uburundi, ariko Uburundi bukabandanya bubaho abarundi bafatanye mu nda, mbere n'inzara tubona ikagabanuka bimwe biboneka, ariko ibihugu vyitwa yuko bikundwa nayo makungu tukabona abavyo bashonje. Ni Imana ibikora ikabikomeza, uwubibona akabona biregarega ariko bigumye. None rero bane b'Imana, inyuma y'iyo ntahe nshingiye Imana ku vyiza yadukoreye, nimuze tuyishemeze tuyisenge, kuko nikwiye gusengwa. Bavukanye abarundi twese twahuriye ngaho imbere y'Imana, umwe wese afise umutwaro aje gushikiriza Imana. Nanje nk'uwo mwatoye mukanshira imbere yanyu ngo ndabarongore, naje kugira ngo nifatanye namwe duhuze amajwi dushimira Imana, kuko yadukoreye vyinshi, yongera ihezagira imigambi y'iterambere ry'igihugu. Imana yaraduhaye imvura, turarima agatasi turimbura, turarima impeshi biramera turasoroma. Nivyo twarahuye n'amageragezwa y'umwuzurira w'ikiyaga ca Tanganyika n'imisozi yasidukiye ku barundi kubera ihindagurika ry'ibihe, ariko kubera ukwemera kwacu turazi ko bitabaye ngo nuko Imana yadukuye ko amaboko. Turashimira kandi iyo Mana y'u Burundi, kuko uyu munsi ushitse abarundi bose bafise umutima mu nda. Turavye honye n'ibihe isi rimwo bitewe n'ikiza coronavirus, ntawe ari kwiyumvira ko iri sinzi ry'abantu ryoshoboye guhurira hamwe, kuko heshi ubu bari mu kajembegete. Ariko tweho kubw'ubuntu bw'Imana yacu ntiturasiba na rimwe kuri uyu musozi uko umwaka utashe, tugahura tuvuye mu mihingo yose y'Uburundi kandi tugasubira mu ngo zacu impore. None rero Imana nini nahazwe mu bayo mu Burundi. Dusubiye kuza kwihereza Imana duciye mu mirimo ya Bikira Mariya, tuyihereza n'Uburundi turiko dutera intambwe nshasha y'ubuzima bwa bene gihugu. Duhimbaje umunsi mukuru
inzego nshasha zatowe zimaze kurangiza umwaka twovuga ko ari umwaka w'umukwanguro. Bahora bavuga ngo umuhini mushasha utera amabavu. Natwe turashimira Imana ko tutakonyotse naho twarushe kugira ngo igihugu kigume kwisemo mbere gitere n'iyindi ntambwe. Ugutunganya ibikorwa by'igihugu twishimikije ibwirizwa shingiro rishasha ntivyoroha rimwe na rimwe kuko hashobora kuba n'ivyo tutategera kumwe, ariko turabona ko twandaza kuko n'abanyepolitike barategereye ko ubu tugeze aho gukora ataraho kujyanira ivyicaro. Turashima cyane ingene abanyepolitike basigaye bemera bakadutera kamo bashima ivyiza bikorwa, bakanegura bongera bahanura icokorwa kugira ngo dutere imbere twese. Muri iyo ngendo nshasha turashimira kandi amadini n'amashengero atari make kugugene bose bavuye hasi bagafatana mu nda, haba mu bisabisho, mu nyigisho ndoramana canke mu bikorwa. Turashimiye icese bimwe by'umwihariko Eklezia Gatolika kuko ingene abasaserdoti n'abihebeye Imana bariko barakorana n'inzego z'igihugu mu bikorwa biteza imbere imibiri n'imitima y'abene gihugu birashimishije. Tubifurije kuguma kuri uwo murindi dukora dukeburana twongera twungurana ubwenge n'ivyiyumviro kugira ngo mu Burundi Imana yatugabiye tubugire koko igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'uburuhukiro. Mbere ico kiri mu byo twaje gusaba Imana kuri uyu musozi, twizeye ko kuri uno munsi ngaha haza kuva umuco umurikira Burundi kugira ngo nkuko nabivuze ku munsi mukuru wo kwikukira dukomeze gufatana mu nda, dukore dushize hamwe nk'inzuki mu muzinga. Uyu munsi mukuru kandi uje hari imyitwarariko ihambaye abarundi dufise, ariyo nashaka kubasabikaniriza kugira ngo abahereza nkuka b'igihugu muheze mudufashe kuyishikiriza Imana kuri Arutari Nyeranda. Ubwa mbere abarundi barafise umwitwarariko wo kumenya ukuri ku mabi yashikiye abarundi no gusubiza hamwe. Ku vy'ukuri uwose sakari mu mutima w'umurundi umwe nta numwe adafise ishaka ryo kubohoka tukava mu migozi vyadushikiye muri kahise, ariko kubera ari biteye agahinda bikaba vyadukomerekeje kandi bikaba vyaguma vyisubiriza kenshi, n'ubu hari abagikekeranya bibaza ko bishobora kugaruka canke mbere hakaba n'abiyumvira ko kubera babikoze batahanywe n'ubutegetsi bw'igihugu hari aho hava hamera mu mutima ya bamwe agatima ko kwihora, mbere n'abarutse vuba batanabibonye bagahava bagwa mu mporero. Murumva ko tugenzwa n'imitima ibiri bikaba navyo bishobora kuducamwo imice. Uwabikoze ku mutima asaba ko vyokwibagirwa, uwabikorewe nawe agasaba ko vyoja habona kugira nawe aruhuke ku mutima. Uwabibonye gusa nawe ati ntituvyura ibisigo bisinziriye vyodusubiza mu ihumbi. Ariko bose ico bahurirako nuko twobitahura tukizeza abarundi bose ko bitazosubira kandi ko atawuzogwa mu mporero. Kugira ngo bishoboke nuko vyoja habona abarundi tukabinegurira hamwe tugaheza tukihanikirizanya tuti ntibigasubire. Ico gikorwa rero gisaba kugira umutima runtu, umutima wo kwihangana ndetse umutima uremye. Ku ruhande rwanje nagomba ndabizeze ko bitazosubira. Ntibizosubira. Ubukekeranya nagira ndamwereka igituma. Uno munsi twese abarundi n'indongozi zirimo tubaza tuti kugira ayo mabi abe indongozi mu gihugu zari hehe. Narabonye ko icatwishe ari indongozi zitigeze zimenya ko ari abavyeyi b'abarundi hanyuma bahengamira ku moko. None rero ni mureme ubu hari leta mvyeyi, twebwe abayiserukira turemera ko dukora ico umuvyeyi akorera abana. Ntituzokwemera rero yuko hari abana b'u Burundi basubira kutuvamwo bahitanywe n'ububisha bwacu.
uburongozi bw'igihugu ni uguhagararira amategeko, ubutegetsi nabwo ni amategeko. Ni mureme rero nta muntu azogwa mu mporero, kuko mu mategeko y'igihugu nta uhanirwa icyaha c'uwundi. Igihe cyose je nzoba ndi imbere yanyu sinzokwemera ko ari umurundi anyikiza mwene wabo. Muzotubonera mu nyifato yacu, ntitwogira ico tunegura ngo abe arico dukora. Ubwa kabiri, turafise umwitwarariko wo gutsimbataza intwari ibereye mu burongozi bw'igihugu. Turasaba ko indongozi zose zovavanura n'umutima wo kwikeberera ivy'igihugu camuragije. Twese tugategera ko turabungere mu murima Imana yahaye abarundi. Tuzonezerwa tubonye abarundi baroraniwe, kandi ho nta cegeranyo twoba dufise twoshikiriza Imana tutabikoze. Ubwa gatatu, turafise umwitwarariko wo kuvavanura n'ubukene, kuko nibwo butuma twama mu njyane. Aharaye inzara hazinduka inzigo, kandi murazi yuko umusezi yanka uwundi. Gusega niyo nkomoko y'amacakubiri. Bavukanye, ibi bintu bitatu bihambaye nivyo dusavye mwebwe abahereza nkuka b'igihugu, mudushikanire ku meza meranda. Imana iduha uwo mutima wo kubitunganya neza dufatanye mu nda. Ariko mu guheraheza, nagomba kumenyesha ko twifuza ko uyu munsi utoba nk'iyindi minsi twabonye. Twahaje akatari gake kandi twarahezagiwe. Jeho mbere nahaje kenshi cyane, kuko kuva nkiri kibondo mbere ndi no mu mugongo sinkekeranya ko mawe yahanzanye inshuro nyinshi. Ko rero turi mu mwaka wa kabiri turiko dukorera kwibwirizwa nshingiro ryahaye ikibanza ca mbere Imana, igashirwa hejuru y'indongozi z'igihugu. Reka umusozi nawo utubera icibutso ntibagirwa. Aha hantu nk'uko vyamye no hambere hose, hamwe hambarizwa Imana rudasumbwa. Turavye ingene na misionare bavuye mu mahanga, Imana ikabatumbereza hanyene mu mana za Mugera, bakahashinga icicaro ca mbere c'umwungere wa Ekleziya y'u Burundi. Tukishimikiza kandi iciyumviro cahurijweko n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yaserukira uburongozi bw'igihugu ku ruhande rumwe, n'abungere ba Ekleziya y'u Burundi ku rundi ruhande. Ndumva ko aha hantu ari ikibanza gikomeye c'Imana mu Burundi. Nico gituma nsaba ko twese abarundi kwemera ko hubakwa ikimenyetso cikwije iteka kibereye ko ikibanza c'Imana mu Burundi, kuko Imana yahitoreye kera. Reka mbere nimerere nka Petero atuwogira insago zitatu. Nanje bene ivyubahiro bepiskopi b'u Burundi, ndabona yuko ahantu hakwiye ko tuhubaka ingoro nziza y'Imana ihimbaye ku gihugu cashize Imana imbere. Bizoba bibereye mu gihe nk'irisinzi ry'abantu twese tuzoba duhurira muri iyo ngoro. Murumva yuko itazoba isanzwe, kugira abantu bose bashobore kwikwigwamo. Mbere jewe hamwe mwobinyemerera, nzoja imbere y'abandi barundi, twese tuzoterera kuko n'ivyo Imana yaduhaye. Mbere rero ni kuri ico cifuzo, ico ciyumviro mpereje ko nsaba Imana mushobora vyose ngo ihezagire Uburundi n'abarundi nk'uko vyamye. Murakoze. Imana ibandanye ihezagira Uburundi n'abarundi. Murakoze cyane.